I have to check on Spotify, YouTube, which songs are popular here, so that I can just not come here, and play songs that are popular in South Africa but not here. So I think that's the only thing I'm gonna do. And then with performance wise, man, I'm just gonna The vibe first with, time you come here yeah, and yeah. you're going to meet with a big star Oh yeah. in our country, like King Sadbi, like Okay. Lino G, like Monia Flair, and others. Yeah. How do you feel? I feel okay, bro. I think Africa is uniting. Let me just say that it's uniting. You are Yeah, yeah, not yeah. afraid? No, 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 no. I've never been afraid of it. Really? Wow. Wow. Ora kwa akagerageza kubaha agashimwe no kubashimira ku kintu bahejeje gukora nk'ikintu cy'amateka nk'ikintu cyiza. Hello to everybody, bakunzi ba Yagatech TV, murameze fresh, nizera ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you see me, I see you too. Behind camera, Mr. Vibe, abahama image ameze neza. Bakunzi ba Yagatech TV, nkuko mubibona, call me, my name Alvin Gucci, Janjalao, sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do that. Today we have a big surprise. Bakunzi ba Yagatech TV, nkuko mubibona, iyo turi ngaha kibuga c'indege tuba tuje kwakira bamwe mu bantu batandukanye, ariko uyu munsi ngo bimeze gute? Uyu munsi tuje kwakira umwe mu baririmbyi bakomeye cyane bo mu gihugu ca South Africa, yitwa Emo. Karirimbo iyo ndirimbo ntayo nzi kuyiririmba gusa ako kaporo konyene. So right now turi ku kibuga c'indege citiriwe Airport Melchior Ndadaye, ikibuga cyacu ciza, umutekano ni mwiza, akayaga muri kano kanya kameze neza, ibintu biba bimeze fresh. Iyo mbonanye iyi micro ya Yagatech TV, ibintu biba bimeze fresh sana. Ngo bimeze gute rero? Ni Imo afise igiteramo kidasanzwe kuri Source du Nil, aho hari kumwe n'abandi baririmbyi bakomeye cyane, azoba ari kumwe nabo. Dufise Bface on the floor, dufise Lino G, dufise Monia Flair, dufise King Sadbi. Ni igiteramo ubona neza na neza yuko abarundi muri rusangi baciteguriye bimwe bikomeye cyane. Ni igiteramo hariko havuga amajambo menshi atandukanye, ariko ugerageje gutekana ugatuza, urabona neza na neza yuko mu gisagara cyacu ciza cya Bujumbura itariki 31 ari igiteramo cyonyene abantu barindiranye igishika cyinshi. Natwe rero nk'aba dasinzira tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive inkuru nyinshi zitandukanye, tuba turi ku mwanya kugira tubahe amakuru menshi atandukanye. Murabona yuko hari aba security badasanzwe, bafise ingufu zidasanzwe kandi bafise ubunyamwuga bukomeye cyane. Nabo baje nyene kwakira Imo kugira ubone neza na neza yuko ibintu biba bimeze fresh sana. Urabona yuko hariho n'abamenyesha amakuru bandi benshi batandukanye bari ngaha, nkuko nabibabwiye, n'aba security bari ku rwego ruhanitse, baba security barabipanze fresh kugira bakwereke yuko umutekano w'umusani baje kwakira umeze neza. My brother, mambo vipi? Uko fresh? Uko poa kaka? Bro, style yawe kwanza yonyene kiranteye ubwoba ukuntu man. Mu bisanzwe iyo bayitwa bodyguard family. Ni isanzwe yakira. Niyo security izwi ngaha mu Burundi. Kabisa. My brother, mambo vipi? Fresh. Uko poa? Brother, umejikaza ya hatari, yani unataka nuo kuegera zanyi urofa. Kazi. Indo bodyguard family. Kweli? Yeah. Duhe amakuru make ya bodyguard family imeze gute canke iri hano kwakira gusa abaririmbyi canke mukora akandi kazi gatandukanye? Bodyguard duhari ku mafete yose. Ari amaseremoni, ari amanzere, kwakira amashow, n'abaciremo twebwe turakunda kwizerwa cyane no kuza kwakira abantu b'abastari cyane.
hariyo Daju Chameleone ubuheze aheruka ngandi twaje kumutora. Wow, burya kiyagiye ni mwebwe. Twebwe twaje kumutora. Bieneme abastari benshi cyane cyane abastari benshi bakunda guca ngahanye kuri airport nitwe tubuza kubatora. Kubera baratwizera bivanye n'ukuntu twambara cyambere cojo. Sécurité si kuvuga ati ngo namaboko, sécurité siki. Sécurité n'umwambaro. Hajya n'umusoda begwa n'ikigwanisho. Reka ikigwanisho cyacu n'umwambaro. Ilifo ko umuntu ahagaza hariho hose ubona ko uyo n'umusekirite. Apana umuntu ahagararanye uvuga ati n'umusa ninde hajyanye mu musekirite ninde. Urumva rero twebwe akazi kiwacu nukunye dukora ibikoresho byose turabifise. Giteramo cyose, fete yari yose, urubanzo rwari rwo rwose. Tuba tuhari. Ibra igihe aheruka ngaha aze gukora ubugeni ngaha nitwe twari duhari. Benshi bakunda kubona ama video, benshi barakunda kutubona. Na show nimwe ducika turizegwa cyane. Kabisa. My brother, mu brother wanje ngaha ahejeje kutubwira yuko ngo sécurité ngo samaboko ngo sécurité ngo sinini na nini, tubwira akabanga kuri ako kazi kiwanyu musanzwe mukora. Mu bisanzwe sécurité icambere no kwizegwa. No kwizegwa. Hajya umuntu amaze kugwa akazi kiwa akabona ugakoze neza, arakwizera ku buryo bwuko n'ubundi munsi avuga ati ijya team ya bodyguard family ifo yuko tuyizera. Niyo mpamvu cubona yego samaboko ariko gusa no mu mutwe harakora. Wow. Sivyo. Twe rero dukoresha ubwenge. Si ukuvuga ngo dukoresha ingufu, dukoresha n'ubwenge mu gihe ari bitunaniye izo ngufu akaba arizo tuzikoresha. Ariko vyose ni mu mutwe. Niyo mpamvu bodyguard family ibi hari uzoyisanga mu evenement yose nta yose basi kabisa. Kandi uzobona kenshi ngaha kuri aeroport ari bodyguard family hasesegara kwakira abastari bavuye hanze. Muri ico gihe rero nashatse kubivuga muri vya cagihe nyene ubufise icizere ku bantu n'abantu baba basanzwe babona akazi mukora muri timu yanyu. Ikigeretseho bagaca babona n'umwambaro uko tuba twambaye uyu munsi urabibona ibikoresho byose yabihari ejo siku uzodusanga twambaye. Wow. Oya twe no kuvuga yuko ni timu yikwije byose. Yego. Ni kahe kabanga mushobora kuba mufise mubona yuko ebana twebwe ku kazi kacu ikintu gituma twama tuboneka kenshi batwitura ko kenshi nakaye? Mu bisanzwe bodyguard family ni kuva kera. Kuva ku bastari bakera bamye baraza ngaha umva bodyguard family ni kuva kera. Nivyo nakubwiye twe badufitiye icizere bivanye n'akazi usanzwe dukora. Bakanatwizera. Akazi kose ufise confiance uzegwa n'abantu bose. Kubera nawe uri umujournaliste bakwizeye nakazi nakamuzo kwigira ubura. Umuntu uri preza ugakora ku mwanya, umuntu atubwiye Cezere ni Cezere, umuntu atubwiye Kenzere ni Kenzere. Umaze gukoresha umwanya mu kazi kiwawe bizegwa n'abantu bose. Ariko nizihe ngeso mudakunda ku bantu bakunda kubitura bwira mugaragare muri bino bibanza? Ingeso twere tutakunda cyane cyane tubijanye nko kuba boss, hari umuntu akubwira isayi basanga vyasivye akanakazi uravyumva. Akazi ni saha, umuntu wamubwiye isaha niyo nyene. Tuvati nko muri bodyguard family dufise amakontra dushobora gukorana nawe tudafise kontra uravyumva. Aravyo no ngaha hasi dufise n'amabaje tugenda na baje. Kera na sécurité yagira baje. Ubisanzwe umuntu maze kumwereka ko ufise umwidondoro wiwe akagira n'umwidondoro w'akazi bisigura ko akazi karisiri. Ushaka kuturondera yo twitura twitwa bodyguard family. Dufise gikuru cyacu kiri ari kuri archipel. Kabisa. Reka ndabashimire cyane my big brother kandi twizere yuko neza umutekano wo muri nivyi tuje kwakira muri uru mwanya umutekano zo wari wose. Urakwiye wose. Gendo baze Chameleone ni batuzi. Atino kwipima kuri ukuboko vye. Gendo baze Chameleone ni batuzi. Kabisa ibintu n'amateka. Asante sana. Yes sir, bakuzi ba Tech TV. Bakuzi ba Tech TV turacyamurindiriye emo mu masaha mu minota kwanza bike azoba yadushwayemo nga. Yes bakunzi ba Tech TV nkuko mubibona turi mu masaha saa 11 niho umuririmbyi emo ahejeje gushika kibuga c'indege citiriwe airport Melchior Ndadaye. Yes aho mubona neza na neza ko yamaze kwishikira ku kibuga c'indege citiriwe airport Melchior Ndadaye. Abamenyesha makuru batandukanye bose bari hano aho yakiriwe
aho yakiriwe n'abakobwa beza n'abandi bafise ivyapa byinshi bitandukanye. Natwe nka Yaga Tech TV tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive nyinshi zitandukanye kugira tumenye amakuru menshi muri rusangi. Nka Alvin Gucci Chanjalao Sharpshooter mba ndi ku mwanya kugira tubahe exclusive nyinshi zitandukanye. Ni ibintu bikomeye cyane aho mubona yuko muririmbyi Imo yamaze kwishikira Bujumbura, aho ngerageje kubabwira yuko umutekano umeze neza, umutekano w'abasekirite bari nyuma yiwe umeze neza nkuko nabo nyene bipanze, nkuko nabo nyene bari ready kugira bamenye kugira turonke exclusive nyinshi zitandukanye. urabona kungene people abana ari benshi muri rusangi bafise ivyapa vyanditswe ko welcome in Burundi emo. Urabona neza yuko abamenyesha makuru bari hano ku bwinshi nkuko nabibabwiye na security nkuko ngene twagiye turanavugana nabo. Urabona yuko umutekano wabo bari ready, bari tayari, bari nyuma y'umu artiste ko baramukurikirana kugira babone yuko ibintu bimeze neza cyane. Nka Yaga Tech TV tuba turi ku mwanya kugira tubahe exclusive nyinshi cyane zitandukanye. Hano rero turacarindiriye kugira turonke engo imeze neza, kugira turonke ikibanza kimeze fresh, kugira turonke image nziza. Urabona yuko abari hafi yiwe araba kobwa bacu beza baje kumwakira. Urabona yuko mu Burundi dushajije mu bintu byinshi. Welcome in our beautiful okay country. Thank you for having me. What does it come in your mind when you hear Burundi? Obviously it's not a prominent, that song like very known or country that much, but it's there. I just did a few research, just to search the place, how it is. But yeah. I think it's a nice place, and I'm gonna have a good stay. Yeah. Okay, Emo, welcome to our country, beautiful country. So Thank you it's the for first having time you come here, Yeah, and yeah. you're going to meet with a big star Oh yeah. in our country, like King Sabi, like Okay. Lino G, like Monia Flair, and others. Yeah. How do you feel? I feel okay, bro. I think Africa is uniting. Let me just say that it's uniting. You are Yeah, not yeah. afraid? No. I've never been afraid of it. Really? Have you ever had a chance to check on them on their social media, just to know more about them, to learn Yeah. from them? To be honest with you, I just saw. I never saw the whole poster, so I don't know who's there, who's not there. Because I don't know. Like I was just only told, okay, go to Burundi. Yeah. So I don't know who's on the poster. I've never gotten a chance to check who's who. Yeah. That's my honest response. Let's talk a little. Can we wait any project from you and Burundian artists? If yes, who is that? As I said, I'm not familiar with with this market, so I can just say if you are hot, we're gonna work. Let me just say that. Let's talk a little bit about Yeah. you. Yeah. How do you blend in traditional African rhythms and Yeah. modern beats? And Yeah. what's your creative process like? Yeah. My creative process, I can just say, it depends on the day. If I'm feeling, down today, I'm feeling happy today. So there's no formula. I can just say I do whatever I feel like doing on a beat. So there's no formula, But I think my style, the way I sing or the way I write my lyrics, always has that whole unique thing that can accommodate any style or any beat that any person can just bring to the table. Yeah.
Why did you choose traditional African rhythms to combine them with modern beats? What was your secret? No, there was no secret. It's just, balancing, if you want a new audience, you have to do something new. If you want to gather, like if you want to capture the older ears, you have to stick to the tradition sound. If you want to capture the modern people, you have to also, tap into their sound. So if you combine them together, I mean, you're creating a bigger community. Yeah. How do you think? How do you think South African and Burundi cultures vibe off each other? I'm not really sure. I think we like the same music. Yeah. Have you ever heard about ingoma? Ingoma. Traditional drums. Yeah. Yeah. We have a. Would you like to learn some ingoma while you're here? Because you're We'll gonna see. perform with Amagaba. No, we'll see. So yeah. You're welcome. Yeah. Yeah, but man, are really proud of their music. How you prepare it? Sorry, can you repeat that? Burundians are really proud of their music. How are you prepared? Not sure if I'm understanding the question correctly. How are you prepared for the For show? the show. For the show? No, I just have to make my voice clear, set my set. By sets, I mean to say, like the songs I'm gonna play. I have to check on Spotify, YouTube, which songs are popular here, so that I can just not come here, and play songs that are popular in South Africa but not here. So I think that's the only thing I'm gonna do. And then with performance-wise, man, I'm just gonna vibe. okay, but which surprise you can give us? It's a surprise. You just said. Yes. Thank you So, so much. Imo, but Welcome. I need to hear one thing from you. Yeah. You look younger when you're doing music and Yeah. you making hits. Yeah. You going viral, other are just vibing your music. Okay. What is the inspiration behind your creativity? I think I just grew up liking music, like doing it. I grew up in a home or a household where my parents used to take us into a church, and then we're gonna sing there every Sunday. So I just grew love for music. So yeah. You're welcome. Yeah. You're welcome. Guys, idasanzwe ahubwo bagerageza gutamba imwe mu ndirimbo ziwe ziri hits. Urabona ko arikagaragaza kwerekana ivyishimo bidasanzwe, akagerageza kwerekana ko yishimiye cyane. Dance ziriko ziratambwa hano muri kino kibanza, bariko batamba imwe mu ndirimbo yiwe zidasanzwe, zimwe mu ndirimbo ziwe zagiye zimwe mu ndirimbo ziwe zagiye zirakundwa n'ubu ko zikunzwe cyane. Urabona neza yuko yishimiye cyane kuba ariko arabona kino kintu. Yari big surprise idasanzwe cyane. Shimye Imo araryohewe cyane, arabyishimiye kubona bamukoreye surprise nk'iyi, surprise idasanzwe cyane. Kuko ni ibintu ubona yuko nayo nyene atavye yari yiteguriye kubona, ariko yes. Wow. Ora ko akagerageza kubaha agashimwe mu kubashimira ku kintu bahejeje gukora, nk'ikintu cy'amateka, nk'ikintu cyiza. Ikintu cyiza cyane. Yes, bakunzi ba Gatech TV, Imo yamaze gushika aho yatubwiye byinshi bitandukanye, aho yiteguriye neza bidasanzwe, aho nagerageje no kumubaza agiye guhura n'ibihangange mu muziki wa 257 aro Big Face on the Floor, King Sadbi, Lino G n'abandi benshi batandukanye. Mbese avyiteguriye gute? Ntabwoba afise yo guhura n'ivyo bihangange mu muziki wa 257. Ni ikintu gikomeye cyane. Dufise Big Face, dufise King Sadbi, ibintu bizoba bikaze cyane. Imo ntabwoba afise bwo guhura nabo. Asante sana, gumana natwe.